Izina yanjye ni Imana Godefroid. Godefroid ukaba usanzwe akazi ka misi yose ariko gukora agasongabugari. Cyanjemwo ku buryo nabikuriyemwo nakuriye hafi y'abo babikora. Hama barakubuzi bwagize byabaye ngombwa nanje ko nja mu mwuga. Utangura gutenyene kugira uko wavyiyumviriye kuja mu mwuga watanguye gute watanga kumutahe umuze gute muri mahije dukunda gato usigure ngene wabitanguye umutahe nta mutahe nibaza ko natanguje munini natanguye nibi bikoresho bakuru banje ugirane nibi bikoresho bakuru banje imisumari n'ibindi bikoresho nyene bikenewe n'ibiti nja kuri tereninyegeje nja kupiga. None ubona biriko bigushikana he kuva utangura gushika uno munsi ubona biriko umugabo wawe uriko gushikana he? Umugabo wanje uri gushikana ahantu heza shiba kabisa, gushikana ahantu heza kabisa. Utenyene nje ntandabaza kuba umuntu ashoboye kwivuza kwirihira inzu n'ibindi bikenewe mu muryango ugatunga abana ukabasomesha n'ibindi nk'ivyo. Mu bijanye no mu kazi kawe nizihe ngorane? Ngorane ni mu gihe kenshi c'imvura kubera turabura aho twanikira ibikoresho nk'ishato n'ibiti birateba kuma. Ivyo mukoresha babikura he? Mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura cye hagati mu gihugu bivaye n'ico umwe wese akeneye. Hama mu kubikora bavuze yuko waraba ivyo bariko barakora abakuru bawe abandi bantu bakora we nawe ukaraba niwe waciye uvyigana. Ciye navyize urabona ko uteranije amaguru abiri nk'uku ubona ko umaze kugira nk'uku urabona ko umaze gutora ikindi kintu. Urabona ko isigara uhotorera uyu muzingi akaba ari kiba citi igiti c'isede urabona ko nk'ubu kizingika neza cyane. Kugira marike yose wifuza bibaye n'intebe ushaka kwingana bumva birashoboka ko giciye kivunika nk'iki. Isubiremo ingene ushobora kuzinga kongera akavamo intebe kadufate nk'ubu urakora ingene gaconze ushaka kugaha kamara intebe niniya uzinga intuzeye niniya aho urabona utora ikindi kintu uvuga nk'iyi n'intebe niniya ushoboye kugabanya nk'uku naho biba byiza kuruta. Nawe nibaza ko ubibona nabibonye kandi gato urabona ntiwokagirana niniya uvuga ikintu cyose gihamari gushaka ngaho uri kurabona ngaha niko bigenda. Ni wowe muwo mugabo wawe wifuza kuzoshika he? Nifuza ko ibikorwa byanje byogera mu makungu. Uri gukora iki nyene kugira ngo ibikorwa byawe kuko nimba wifuza ko ibikorwa byawe bishika ahantu kure nawe ufise ikintu uri kurakora ukavuga ati je biriko byankira kugira ngo ibikorwa byaje bizoshike. Ikintu ca mbere mara ni kugira publicité ico yari gikenera. Ubu narifuza gushira amazina yanje ku kintu cyose mba nkoze ariko ntibirashoboka. Mu byo wari wifuza gukora kugira ushike ushirako amazina kuba wakoze intambamyi wari wikuragira neza. Intambamyi z'uburyo kabisa. Uburyo ufite uburyo ubushatse kuko ufite uburyo uburyo ni kuvuga icambere haza ikintu c'amafaranga. Nk'ubunye umuntu aguhuje n'umuntu afise amafaranga menshi gifata nk'ubunye hariho umuntu avuga ati jewe ndafise amahera yifuza gufasha umuntu ariko arakora umwuga kugira ngo atere imbere yoca agufatisha afatiye neza ngiki wamwumvishe kugira umwumvishe neza Mubicero mwumvishe icambere urabona inzu nkuru z'Ibujumbura zirazimvye. Umusaba kwanza ahantu hanini yaho gukorera nkaho urabona ntatoye cyane. Nakaronka aho kwanikira n'ibindi bya nkenerwa bikeneye aho gushira ubucafu
nyene ibintu bigatunganywa neza ku murongo. Kubijyanye n'iyo byo kwandika ko amazina kwandika ko amazina urumva ko hakenewe nk'udupapuro dufate two gushira ku ntebe umuntu akabibona adresse ibindi nibaza ko kuba gukora nta kintu nk'ubu dukoresha ibikorwa by'iminwe birasaba nk'umuntu yoronka imashini yo gukata ibiti n'ibindi nk'ibyo. Rero nibyo ariko ndakubaza nkubaza nti nk'ubu unye umuntu avuye kugenda afise amahera shaka kuyaha umuntu ariko arakora ibikorwa by'iterambere kugira ngo yiyungunganye nka icyo yo cyagufasha ibintu ubona ukeneye ufashamo nk'ibintu by'imashini urumva ko bikenewe nk'ibi biti biraruhisha umuntu kubikata ibintu wakoze iminsi ibiri urabikora iminsi ine. Ibintu byose wowe wumva wifuza umuntu yogufasha ibintu wifuza ari byinshi cyane niba ntabwo ushaka kugira yego kandi ushaka yuko ibintu byawe bijya ko etiketi kugira ngo bose bamenye ibintu byakorewe mu Rwanda ubwo rero ibintu byose ubona ubuze uvuga ko igihe bibonetse noshinga bikora neza kandi waca nkora ibintu byinshi. Ikintu cya mbere kibuze nk'ubu urabona harakenerwa imodoka izana ibiti. Iyo modoka utayifise uko wapanze akazi siko kagenda. Ashobora kuba utegereje imodoka ko ikuzanira ibintu ugatwara nk'indwi byari gutwara nk'umunsi kubera icyo kibazo nyene cy'uburyo. Turiko turavugana warabwiye ati buje vraiment ko duheruka tuvugana utaragera ku rwego rwo gufise ibintu byinshi nk'uko yego warakora mugabo nta byinshi wakora uravuze ati jewe vraiment ubonye mbona n'ibyo nk'abakiri n'ubu hafi ko wakoresha ibigira ibintu abakiriya benshi kora ibintu byiza bishoboka ko nk'izo ntebe sinzi ko oyinibiza kamera gatoyi nk'izi urabona ko ari intebe nziza cyane. Nizi urabona nibaza igihe twaherukana ibi byose ko bitari bihari zindikije kamera gatoyi hari iyindi nk'imeza nk'ubu nuko hataraboneka intebe zahari wari kubibona bigaragara cyane neza. Kuva ugitangura gukora ushika ubu intambamye nyamukuru wagiye intambamye zishobora kubura mu kazi zishobora kubura neza duko turashaka kumenya ugira umukaraba kino kiganiro aze umenya kijewe intambamye yagize nk'ubu intambamye nyamukuru ya mbere nashoboye kugira nuko nashobora kugura urushato nkagwanikira izuba rikabura imaze kubura ni kuvuga gukora bica bigorana kuvuga icyo cyari ikibazo cy'umutari nk'ubu ufise ishato 10 urashobora kuvuga ati nkora ishato 2 ku munsi ibyo bikagenda neza cyane kuvuga gusaba ishato zibisi wanikiye izindi zikaba ziriko uriko urazikoresha nk'ubu ukora akazi neza izine munsi nkora intebe 10 ku munsi ukazisohora uko wabyifuje. Iyindi ntambamye urabona dukora ahantu hatoyi imvura iguye bisa ari gihe biba ngombwa guhagarika akazi iyo ntambamye murakenera n'ahantu hameze neza hanini yahashobotse biba byiza. uri umwe mu bantu mu bajene bariko baritunganiriza imibare n'igihe wahanura urundi rwanda ukanduza rero amaboko ni bibi cyane ko bivamwo kwiba n'izindi ngaruka mbi. Ufise icyo ukora wokora kama akazi kose n'akazi ko nanje nagatanguye ntabona iyo kazi yoshikana muga nk'ubu ndiko ndashika ahantu ntari ko nashobora kugera n'igisabo kira ikintu usabye uba icyo wumva nyine kuriya kusoro kora kuvuga ati je ndakeneye ko icyiyumviro ufise mu mutwe jewe icyiyumviro ufise mu mutwe nuko nogira urudandazwa rukaba njabuka mbibe ko hari abantu baza babitugurira akaba ari baza guca amafaranga bumva nibyo biraturyohera handi naho urumva hacaje ubutakoze iyo tuba twakoresha ibintu byinshi cyane mukoresha ibintu byinshi bagaca no ikintu usaba
sabe ikintu abagore ko nkuko navyifuza ugomba kugira uruganda runiniya rushoboka uburyo ushoboye kujana mu bihugu bibanyi ndetse n'ahandi hantu kure hashoboka. Umwuga wanje ni kubura ubushobozi ko navyifuza nashaka kuwagura cane nuko n'ibiti bitirabibura. Ahanye mukwana muri bangahe mba n'abantu bahaye akazi baba bahaye akazi dukora abantu 8 nabo sinabo bahaye harimwo 2 dufatanije gukorera ngaha n'abandi 6 bari inyuma badufasha gukora duhemba ku munsi bahemba ku munsi cyangwa bahemba bivanye n'ibyo ni ko ku munsi kubera intebe yose irafise amahero yihembera. Reka rero tugushimire. Urakoze cyane. Aha twari kuri CCTV nibaza yuko tuganisha kibona kugira ngo nawe ubashe kwimenyesha abantu. Yego ubishoboye yo dusanga ku rya 4 quartier Gituro nimero 51 cyane nimero ya telefone 79 321 581